Habi nushe nagukunze. We nagukunze simvako. Basi baramaze gushikirwa kunda basi. Sinduva umukobwa nimwe bavuga kuri ibyo. Nta n'ubuzumva vuba. None kubera iki? Ubwo nubanira. Biri burya urikura. Kwikura. Ndetse nyine kuko umuhungu mutazumva bavuga ko umukobwa niwe nuko ataco yikura. Biri urikura Gabi. None uranesta basi. Nawe urandeste urankunda rero je nkwereke urazana amahera mubi urazana ayo mahera mudakunda amahera none riga hari ibintu bitandukanye none riga muravuga ngo abakobwa dukunda amahera none kuko imuzi ko dukunda amahera mutabanza kuzana ayo mahera hama tubaye natwe urukundo burya ntubona ko muri ko murishira habi twishira habi tuzobagura mutukura murezi ko musanzwe mutegeza gukwa taje tuzobagura muteza gukwa none gukwa banzu urindire ndagukwa ndamenyesha amakuru y'inkino hari ukuntu rero twebwe abavuga iby'inkino cyane badufashe nk'abantu ngo twamutuborewe cyangwa bavuga ko nanjye icyo ndabazi ko ya bintu ko urabibona rero nibwo buzima tuba tubayemo nanjye icyo ndabazi ko abantu b'inkino naba benshi bo kwiradiyo bana ambaye ko barabazi yuko byumviriza cancana abanyagihugu ajya amazina baratubesha ntabasomwa kujya biri ntimuba mubesha murashobora kutubesha amazina y'abajoueur par exemple nkande ntavyonze mwana murababeshi bose cendo nka exemple muzaho nyene mugabo murababeshi murashobora gusigura ibintu atariko vyagenze biri sivyo Gabiri yahaze kubishira no muri comment babwiye ati sometime biraca oya sindavyemeye amazina bikatugora bijya nivyo bikatugora icongereza ururimi vyo nibisanzwe ariko navuga no kuvuga passe kwa Minushe passe kwa Scott na Billy Billy keke hari gusanga none ngari arurimi rukene passe kwa Minushe ari Minushe bibaho ni nkuko mazina nti yasoma kumwe haravuga Alan undi akavuga Alain arishigikiye kaba minumenga nawe umunyengo ndiyo kandi cyane kandi vya yukumuwa wavyumvise abahungu b'ingozi baravurugana mu gisagara cya Bujumbura muravurugana cyane ntituraza mureka ntibabiruka kera Bujumbura twahumva kumenga n'ahantu twebwe ushitse baranatunyuzura gasanga umuntu bamujanye kuri ETS tugiye ku ishure kuva Kamenge hajya kuri gare wabugiye kwigahe ugacuriha ibihumbi 7 wava mukame hasubira umbwire wavuye he wava mukamengo ugiye kuri ETS uzi kuva hajya kuri station Nyabagere ugiye hajya kuri ETS urana utambuka gucana amaguru ugacuriha imboto ibihumbi 7 aye Gasimwana harimo n'ubupeza gusa ubupeza none gute Gabiri wo kuyumvira ko habaho imimoto y'ibihumbi 7 gute wo aho wamanutse kuri bitanoga umuntu atarakura nabona handitse ngozi banze nyumve none ndabiye iyo bakunze ba Magic TV mumeze gute muraho murakomeye na cancane aho muri hose abantu bo mu Burundi ndabakunda cyane murabizi intara zose aho muri hose aba diaspora murabizi ko muri abantu bacu turabakunda cyane gose Rwanda Burundi East Africa yose Australia Canada Etats-Unis ni ryambere mvuze ivyo bintu mbwa mumenye naho ntabavuze Oman ahantu hose muri naho ntabavuze big up bizu cyane turakunda cyane mu bandi arimo dukurikirana turakubwanyu kandi turashima cyane ivyo mudukorerana cyane cyane nkuko mubibona sinzi ko nari nivuze ni birukundo Ange Minushe kuri micro namusi mutumire wanje akari umuntu yigeze kuntumira bagenze kandi abibabwira geze kuntumira mu kiganiro sasa afite technique aravuga ijambo rimwe ugaca wibaraguza ibintu vyose narivuze reka raza kubabwira hariho muje kumviriza kuko narivuze nk'isaha yose hageze meje kiganda avuga ati ibi nibiki reka tumwakire no munsi nanje ndibaza nza gukoresha ko nyene atavuye ayivuze urameze neza boss ndashima Allah subhanahu wa ta'ala biri mu mizo oya kubera kino nduhisemo gutanguza ivyo nubwo tutanze inco bisigura turiya tuntu nadukunze burya Jesse ndi n'umunyedini cyane nasenga gake ariko urameze neza ndashima akazina ko banaho nakavuga bundi abavyeyi banyise Ntwari Bruce ariko
Cankora numva banyita biri n'abavyeyi ari biri niko vyavuye donc vyavuye mu bwana ego okay ego mugabo kuri identité ari riko biri ntari riko mugabo wewe unzi kuri biri Scott anzi kuri biri baya bose vraiment ni biri hama biri akaba ari umuki fuke ngo ndumuki ndacagaragara cambere ibintu vyinshi nkaba ndumu MC ndamenyesha amakuru y'inkino hari ukuntu rero twebwe abavuga iby'inkino cyane badufashe nk'abantu ngo twama tuborewe cyangwa bavuga ko nanjye icyo ndabazi ko bintu urabibona buriya nibwo buzima tuba tubayemo nanjye icyo ndabazi ko abantu b'inkino nababeshi bo kwiradiyo ambaye kubera bazi yuko byumviriza cancana abanyagihugu ajya amazina baratubesha ntabasomwa kujya biri ntimuba mubesha murashobora kutubesha amazina y'abajoueur par exemple nkande ntavyonze murababeshi bose cendo nka exemple muzaho nyene mugabo murababeshi murashobora gusigura ibintu atariko vyagenze biri sivyo gabiri nk'umuntu yumva icongereza agiye gukurikirana urukino ibintu vyose ngene vyagenze asanga mwebwe kanshi mubesha twebwe rero je ndiko mvuga match je ujya onda komanta je ujya ntituba turi kumwe ujya reka akora akazi nkako ndiko ndakora ni kuvuga uvuga ivyo wawe mvuga ivyo wanje navuga ivyo wiwe kandi nzigere vyo kwibana abakinyi genre aba journaliste murabesha kandi muranavuga n'ibintu atari vyo kenshi bibabwire gare abanyagihugu bakunda umupira ariko baze kubishira no muri comment babwira ati sometime biraca oya sindavyemera ntitubabesha bijya n'ivyo icongereza ururimi vyo nibisanzwe ariko navuga no kuvuga passe kwa minushe passe kwa Scott na biri keke hari gusanga none ngari ari ururimi rukeneye ngo passe kwa minoshi ari minushe bibaho ni nkuko mazina ntiyasoma kumwe haravuga Alan undi akavuga Alain arishigikiye rega tuvuge ariko biriya bintu turabikunda cyane turabikunda ariko sometimes muratubesha yego nivyo nkaba nkora no kuri Bukimoon kiganira inkuru shure nkiriya wampaye nkiriya naguhaye nari baragujura ryohe yababwiye ivyo wawe mwumviza mushobora kumukurikirana amabiri kwanza kuki wacanze gukina inkino na kiriya kiganiro ibintu donc kuri TV online kuko utashimye gutwara y'umupira nyene navuga ko biri mu bintu nkunda cyane kubaza apare kuvuga amamatch gutangaza bijya bavuga ngo gutangaza match hari navuga ngo kusigura kugira usanzwe usiguye ariko iyo ndi mu kiganiro nyirizina hariho emission dukora ndanababwire nkora kuri Buja FM kuva saa 5 kugera saa 8 muri B Sport hajya rero mu invite nkagutumira ndakunda mba numva ko ibintu biri sérieux cyane kuko bazi ibintu biri sérieux nico gituma ubona nahajya mbaza kujya kandi biri ari mu bantu tuzinanye abantu bakunda amafaranga kuyarondera bana kuyakunda bakunda kurondera amafaranga yababwiye bijya bintu mugufise n'ibindi bintu urimo kuki biri yamayumvikana cancane dufate nk'ingozi ibintu vy'amashow ibintu vyo gukwemsinga ibintu vy'ama road show ni biki donc kuki wisanga mpano zose zishaka amafaranga cyambere Jesse akazi nk'urwego ngeze ko ari abantu bavuga ngo ntihagakwiye kuba ari mwibarabara ko road show ariko ndabikumbura kubera nkunda mikro cyane nkumva ko oya ico ndaza kugira ko nkakumbura no guca muri ba bantu hamwe na hera hamwe na hera ntibabone ngo biri yaherenga acaragenda aratwibagira ndabikunda rero gusubira hasi nce hajya bambone ko ntarabiheba ariko birumvikana haba harimo na guca amafaranga urayanga anje ndayakunda birazwe ngwashaka kugiriki none gwa nicaya je nagomba nikorera akantu ndabikuta ndayasi gakore twumve naka wamaze kuvyica oya reka nana bivugurana n'iminwa yuko kigira nabi biri ku bintu byo kuri ivyo nyene tuvuze mbeho kwanza mbabariye ngo menda kubaza nyene wewe sinto n'ibintu by'abakobwa vy'ibiki kandi amahirura yafise none bigenda gutu yarisha kuyashira kandi umubandanye ukora amafaranga yiwanje kandi nturagera aho tushaka kuvuga ngo arakuze cyane ngo ibiki ngo mariage none kuki gumurondera kandi tukatuka kubona n'abakobwa amahera yawe agiribwa niki icambere je sinkunda gusohoka
amahera yawe Sha, ndabikunda cyane sinkubesheje turashobora no gusohokana tukicara nkumva ndarambiwe kandi iyo ndabubwiye rimwe ati nino dutahe ukamera nk'uwanga kabiri nino dutahe rya kabiri rya gatatu sindanagusezera ucugenda we nyene mu gatondo aho mbaza ati mane wagiye gute sindabikunda sinzi impamvu ndakunda cyane nje mu telefone cyane some cyane amakuru ariya y'inkino akazi bagenda urumva oya si kuvuga ngo akazi kubera hari n'ibindi nkora inyuma y'ivyo mugabo mba numva umwanya munini reka ndanababwira na equipe mfana benshi hari igihe biyumvira ko hari abantu baraduhenda je mfana equipe yitwa Arsenal tumaze imyaka myinshi tudatwara igikombe ibaze mugani wihebura urumva nico gituma bavuga ko Arsenal burya tugira urukundo hari minushe nagukunze we nagukunze simvako basi baramaze gushikirwa kunda basi sindumva umukobwa nimwe bavuga kuri ibyo nta n'ubuzumva vuba none kubera iki ubwo ntubanira biri burya urikura kwikura ndetse nyine kuko umuhungu mutazumva bavuga ko umukobwa niwe nuko ataco yikura biri urikura gabi none uranesta basi nawe urandesta urankunda rero je nkwereke urazana amahera mubi urazana ayo mahera mudakunda amahera none riga hari ibintu bitandukanye none riga muravuga ngo abakobwa dukunda amahera none kuko imuzi ko dukunda amahera mutabanza kuzana ayo mahera hama tubaye natwe urwo rukundo burya ntubona ko muriko murishira habi twishira habi tuzobagura mutukura murezi ko musanzwe mutegeza gukwa taje tuzobagura muteza gukwa none gukwa banza urindire ndagukwa nakubwire biri ngene mama mukwiye kudushimira turi abantu beza cyane kuko dutuma mukora kuko uriya mukobwa niwe wamenya yuko utamushikira utamuha ivyo akeneye vyose ntuzoja gukora none gamine we nuri kurakora none uzoyaha umuntu bariko ndavugira abandi uzoyaha ari umukobwa ashobora kuba yakora ati ni bogare vyatari mva ndababwire rero je nitwanakundana bimwe nyene byo kuvuga nyene twakundanye cyane cyane gira uzonyigisha gusohoka ariko reka twe turarondera amahera si gusohoka nta ngorane basugiye uramo amahera akisohoka nawe nyine ntarica okay nta kibazo n'abandi nta kibazo mugabo nabivuga arabaye ubwire ko atakibazo mugabo nturenze urugero sivyo Biri reka tuyage ku byatuzanye no munsi kugiteramo cingozi Miss Kugasaka muribuka ijya mbere ngene vyagenze novuga ko guys vyagenze neza yego niyo yuguruye nabandi bose baratangura Miss Burundi yari yarazimye niwe badushimira yego from big up ku banyengozi utubwira ubu naho ingene ibintu bya bimeze novuga ngo ni edition ya 5 mwaka uheze yari jewe na Panda novuga ko vyagenze neza muravyibuka nubwo ka envelope mwadutije mu idrisho kandi k'abakobwa ka kantu ruca bakabona ariko ndarababwire burya ajya amafaranga muvyo twateguye ntiyarimwe nivyo Panda yagiye arasiga twakiyumviriye mu nyuma turavuga ati kora monye mwungutse sha oya sikuvuga twungutse target ntiyari kunguka icambere yari event itamenyerewe kuri rujya rugero twere twari twagiyemo kugira ngo twunguke ahubwo twari twagiyemo kugira twikuze urumva jewe ndi umunyengozi ariko umunsi mbi Bujumbura mbe kubenga muhira narahibagiye ni gikino hakorera kugira ngo zina biri rigume rivugwa muhira cyane Bujumbura sinovuga ngo abantu baranzi ariko baranzi bamwe nubwo ntaragera ku rugero nifuza hari nabanyumva batarambona ariko banzi mugabo muhira naho ko sinahibagiye ni muri nzira yo twafashe yo kubikora yego uravuze ngo mwari kumwe na Panda uyu mwaka ni muri kumwe uno mwaka ni turi kumwe ndi kumwe na The Rising Generation basanzwe bategura n'ibindi bikorwa nk'ubu bategura nkuru nziza cup muri basket nibo bama bategura ku petit president muri basket yego abo si n'abanyengozi Kugasaka kwika abanyengozi mukunda amafaranga why ubu rero maze iminsi mbona bavuga ngo abanyengozi yarondera musinze abanyengozi miseze hari mwara kamuri iminsi mwatwadutse bure muraza mugisara mukadutera induru ngo yana ngo tuduge festival rerererererere ni kweri iki icambere abanyengozi mwaratubonye nta nsinga nta nzigo ico ni cambere co nino rakizi ndaza kukugaruka ko gato ijira bizi ko twe nta nzigo turi abantu baryoherwa ibibanza byo kuryoherwa turabifise abantu batoma turyoherwa turabafise
nico gituma rero yeah rero abantu babonye tuguma dukereya utuntu ku munsi ku munsi mwe mubibonamwo amahera ariko nimubona umunezero Ai. tubaha mwarimwo n'amahera Sivyo? harimwo n'amahera munezero kuko cyane imutatu reka twinjire ku buntu ku buntu ejo bundi nta kintu twabategura abanyabujumbura tujye kuryoherwa ejo bundi cyo ku buntu muri wiliti twinjira ku buntu oya cagiye kwa master muringo hajya umunezero mushira imbere ibaze abanyabujumbura kweri tukabakora ikintu ibaze hakiri noneho muze muduhana bisi zitudugana rero ivyo nyene niho biva kuko amahera murayafise murumva ko mushaka ko tunezerwa gusa muze muzana n'amabisi atudugana kaba minu menga nawe umunyengozi ndiyo kandi cyane kandi vyaha yukumuwa wavyumvise abahungu b'ingozi baravurugana mu gisagara cya Bujumbura muravurugana cyane ntituraza mureka ntibabiruka kera Bujumbura twahumva kumenga n'ahantu twebwe ushitse baranatunyuzura gasanga umuntu bamujanye kuri ETS tugiye ku ishure kuva Kamenge hajya kuri gare wabugiye kwigahe ugacuriha ibihumbi 7 wava mukame hasubira umbwire wavuye he wava mukamengo ugiye kuri ETS uzi kuva hajya kuri station Nyabagere ugiye hajya kuri ETS urana utambuka gucana amaguru ugacuriha imboto ibihumbi 7 aye Mwana harimo n'ubupeza gusa ubupeza none gute gabiri wokwiyumvira ko habaho imoto y'ibihumbi 7 gute aho wamanutse kuri 5 ga umumotari akuraje nabona handitse ngozi banze nyumve none wamanutse kuri 5 yakona n'umuzigo cyangwa gati umuntu ntacururuka biringanya abanditse ngozi nabibujumbura baraduba babaguciye ibihumbi 7 bigeze twari tuhatse cyangwa umumotari waramwibwiye ati bigishika je ngira je ngiye kuri ETS mugabo nangaye ngati umuntu amonye ntacururuka ibihumbi 10 yego tuyamani basi 3 ari mwako wige wazibujumbura 2 numva ico gihe abamotari oya je naje kera ariko nyene tuduga twongera tumanuka ko je burya narize najya kuri base ya kabiri ngaha munsi ya Jabe primaire nitwe twahatanguye mu gico gihe nari niga 6e mugabo na zano na nsenke ndo umwana baranzanye hano sinavyo nibuka udogo garuka yego ariko ntibivuze ko kunyuzurwa nyene ibyo nibisanzwe wategereza my god reka rero tubwire ingene ikirori ca misi ku Gasaka rero ni edition ya 5 ko nari nabivuze mu mwaka weze yari ya 4 twama dutegura ibiryoshe ibiryoshe Ngozi barabizi no mwaka novuga ko bitandukanye gato n'ivyabaye mu mwaka weze kuko ubushimwe bwariyongereye gira ndabivuge twe nta modoka ihari mu vyumve kare ushatse kuvyonga nta modoka twe dufise tuzobaha nabo barabizi urugero rwacu afite hari igihe ubushimwe buba buri buzwi basi bakabwandika yego ati ni 1 million 2 million 3 million ibintu nk'ivyo bikaba bihari ivyo tuzobibona yego ico nzi cyo nta kuja munsi basi yo miliyoni kuko nivyanka tuzoja mu basi mugabo ntituzoja munsi bakobwa mutwumva ntituzoja munsi ariko nta modoka nayo babwiye ariko iyo noti nayo kugira ngo uyironswe saba kuba uyimerita nyene hasabwa ibiki gato saba kuba uyimerita hasabwa ibiki sindi uvuge ngo uri umukobwa mwiza ko Minouche je nshobora kubona uri mwiza mu maso yanje Scott akavuga ati no wapi ivyo ubwo bwiza ubona ntabwo mbona ariko sije mucamanza hariho jiri hariho nibizokuvamwo wewe rero tukuvuga ngo icambere teza kura umuvuka ntara Munyengozi si ngombwa ko wewe uba wavuka Ingozi abavyeyi basha kuba baba hano ariko arabanyengozi waravukiye nga by the ivyo vyarateye ikibazo no muri Miss ku Gaseke heruko abana bakuriye aha byarabaye ikibazo kugira baje muri Miss ku Gaseke twe rero nukuvuga ngo umuvyeyi wawe ashobora kuba ari umwe canke bose ufise umuvyeyi umwe Munyengozi sawa ufise babiri mama w'umunyengozi n'uburi Munyengozi cyo mwari mukiza kubera mama wanje ari Munyengozi papa wanje ari Munyakayanza nukuvuga ndi Munyakayanza sindi Munyengozi Mwanda kwibariza akabazo Mushinga amateka Ndirahisha Janvier Ubari Cyana cyonse kwera Ngozi ibintu yagiye kwitoza imakamba kubera umugabo avuka imakamba ariko minimwe Ingozi yitwa Nyamurenza Mudama yitwara Sumunyengozi umugabo we n'umunyengozi
Okay. bashize imbere umudamu ni ukuvuga ngo ntaco bigitwaye ivyo okay. ni nk'uko umukinnyi ashobora kuba ari ariko buraya wibuke biri ko iyo bagukoye ugenda iwabo n'umugabo abo nabo abakobwa bacu turaba ubu muranatorana ubu muranatorana numva rero ashobora kuba ufise uwo muvyeyi umwe canke babiri bose ari abanyengozi uremerewe ikindi gituma wemererwa no kuba birumvikana umurundi kazi vyo muvyeyi ari umunyengozi uri umurundi kazi igisubira nuko uba uri inkumi mbega inkumi ni simvuge ngo waravyaye burya ntiwovyara ngo ukiri inkumi okay. kiratahuritse kuba uri inkumi hagati y'imyaka kuva ku myaka 18 na 25 urimo jewe umvurimo oya Jesse ndimo narinzi yuko burya nza mva nganda kwanditse Miss noba nk'ijamwe ndabasavye narinzi ko mva ngaha nkwanditse muri Miss Kubera? nayo bari Miss Burundi cyangwa Miss Imbe wapi Kubera ari ntimwatubwiye cerekeye burebure ndari kubigerako bisaba ko ubutari munsi n'imiburiburi y'imetero na santimetero 55 nturenze ibiro 65 ni byinshi ushobora kuba bifite 35 uremerewe mugabo nturenza 65 nivyo donc 35 hama bikazoba bizoba ryari mu bisanzwe bizoba mu kwezi k'umunani tariki yo tuzoyibamenyesha kugera ubu gikuru nuko twariko turabatumirira kwiyandikisha ushobora kuba ufise mutoya wawe abikunda cyangwa ufise umugenzi yifujije kenshi kuja muri Miss nakaryo kanyu nakaryo kiwe simbabeshe no mwaka ibintu bimeze neza inyuma yakajya kabahasha tuko turitegura kuri project zose za Miss zizoja mu ngiro samajambo mwarabibonye ko ingozi ibintu biba bimeze gutya yego tutibagiye ko ata projet twabonye za Nusaiba Nusaiba yari yazitanguye zimwe aza gufatirwa n'urugendo yego ariko barasigaranya abo bari kumwe n'abandi barabandanya cyane cyane ku banyeshure bo buryo umwe wese afite imigambi yiwe yari yariyemeje nk'umudofine wa mbere n'uwa kabiri zorabe nimba batarakumenyesha barakoze amakosa kuko batogwa niho wari batogwa niho wari kandi wanashaka ntibariko bafashwa cyane na Panda ni The Rising. Wow. Yego. Okay. Turavyumva afite akarere n'akanyu. Turavyumva. Kandi reka tunagushimire Bill tunifuza tunasbwira n'abakobwa b'ingozi cyo kintu babizere kwa. Ya, bizere ariko ashaka kuvuga ati mbega nziyandikisha hehe? Ego. Nzobigenza gute? Hari numero twashize hanze kugira ngo wiyandikishe. Numero ni 71 71 20 77. Cyane mu Kirundi 71 71 20 Yeah. Ciyongera ko kindi utegezwa kuba n'umurundi kazi nakubwiye. Yego. Vuga Ikirundi. Igifaransa. Canke n'icongereza. Mvuze ngo canke n'icongereza kubera yuko no muri shira taba hari bazaba bacumva. Oya. Nshatse kuvuga yuko burya kuba uhejeje secondaire hari gihe utarakamilika cyane muri urwo rurimi kuko bisaba yuko n'imiburiburi ufise amashure yisumbuye warayamaze. Okay. Wow, reka tubashimire. Hanyuma ukazana identite yawe tukakuzuriza byose. Reka tubashimire cyane Bill. Nino, nje nabashimira abakobwa muze ku bwinshi. Twari twibagiye hari umufrère wacu Panda twari twamuvuze sinzi ko mwari mwavyumvise iyi weekend iza le 10 le 11 mbere afite umupira wa kugaza le 9 le 10 le 11 ya hazo hari show nkuko ndababwiye abahungu b'ingozi ntibicara abahungu b'ingozi sinzi icyo wadushaka ko burya ndakubwire ubwira nabibonye ubwira utunga umugore mwiza biravuna so bituma nanje target no ariko baravuga ngo yurongoye umugore mwiza ntaba rwawe gusa ngo urongore igihugu byo mwari mubizi nakera je numva yuko gashake beza rero nakuze numva
nimugashake beza Oh, yeah. muba mubisangije Umuntu reka ada- tubatumire kwa umuntu adashaka mwiza. reka tubatumire kwa ni Panda kuri Entertainment kuri ku Gasaka Festival ni kuva ku wa gatanu kugera ku wa Mungu. ego le 9 le Ego. 10 mu bisanzwe vendredi ni nka lancement ariko Eh. hazoba aba DJ bazobaha umuziki mumererwe neza najya amafoire muze murabe abanyengozi aho bageze yaba mu rudandaza yaba mu byo bakora ku wa gatandatu niyo concert ariko na ya foire bandanya dimanche rero ufite deux pièces narumvise ngo pulpa ari ngozi murazi ibintu by'imbeho urazi imbeho iri ngozi uriya munsi akazuba kazoba gahari naryo ari Sunday gatumenye ko Sunday nabwo abahungu baradushakamwe amafaranga kubi cyo yumviraho ni kwambara deux pièces mushatse dugane deux pièces muri yambeho Sunday no kuko kibavuze ngo Sunday Musi w'izuba. Merci sana kwa mwadukurikiranye turabakunda cyane nkuko mwavyumvise ni ngozi gumishaka umunezero wacu ni ngozi gumishaka abanyabujumbura bagumane nabo donc ndabe batumiye ndabizeye aba bangu ndabazi ko batavyorosha naco bategurira ubusa kandi nta kintu na kimwe ashobora gutegura ngo mube desu Okay. ni novuga gute mvuga ko muri Hasco na DJ Paul bibujumbura twebwe nibo bingozi turi babire ntaco na Panda Merci beaucoup mwakoze cyane turakunda ciao ciao